Nkuko nako ndabibabwira iradiyo Impano FM iradiyo yavutse ku ikenekero rya 12 ukwezi kwa gatandatu mu 2017 yiyumviriwe n'umuhinga Ezekiel Habyarimana. Benshi barashaka kwimbera Habyarimana Ezekiel ninde? Habyarimana Ezekiel n'umuhungu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 abyagwa n'uwitwa Ndabashinze Anselme bene uwitwa Mambaruko Ntari Therese avukira ku mutumba wa Gisagara muri zone ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Tubamenyeshe yuko uwo Habyarimana Ezekiel yatanga gukora amaradiyo n'amatelefone avyikishije n'umuvyeyi wiwe Anselme. Hanyuma biza kurangira yimviriye gushiraho iradiyo ishobora kuvuga igasamirana ikumvirizwa n'abarundi ikumvirizwa n'akarere kose ikumvirizwa n'abantu baba mu karere ka Mubimbi n'ahandi. Mwese muri ko muradukurikirana rero twariko tubamenyesha uwo Habyarimana Ezekiel wariwe ariko harahane y'ivyo yize amashure mato mato agarukira mu mwaka wa gatandatu. Bisigura ko iradiyo Impano FM yitwa Impano FM kubera ko murumva ko ni impano twatumenyereye amaradiyo mwenayo akogwa n'abazungu agakogwa n'abandi bantu atari abarundi ariko yashimye gushira ahabona impano yiwe kugira ngo bikunde n'ugwaruka rundi ruharonkere akazi. Cyore mubona ndiko ndavuga nitwa Oscar Ndayize akaba ari jewe nduvugizi wiwe. Ndamuvugiye kuva mu mwaka wa 2017 kugera mu mwaka wa 2023. Rero ngarutse ngaho kugira ngo ndabamenyeshe yuko nkuko twari twabimamenye tubamenyesha twanezereje cyane nuko impano z'uwo Ezekiel zagumye zikurikiranwa cyane. Dushimire cyane na nyakwa Mustanteri yarahari igihe radio yavuka niwe duherako hanyuma dukurikiza na Mustanteri hari no munsi kuko nawe niyahengeshanije ko bananya amenyesha yuko koko iradiyo Impano FM ibaho. Rero Ezekiel ico dushima cyane twebwe nka twebwe nkaje nk'umuvugizi wiwe bwa mbere icambere namushimira n'umuntu afashe igikogwa ava akivako gikunze ariko ariyumvira emetere. Murumva ko kwimvira emetere ni ikintu emetere umva ni kwemeta haba hariho amaradiyo ashobora kwakira amajwi ariko ararungikamo amajwi. Bisigura ko amaze kwimvira iradiyo urumva byasaba yuko aba ari umuntu koko azi ibyo ariko arakora ibyo ari byo. Tubamenyeje ko radio Impano FM imaze kuvuka yaremerewe n'ikigo CNS kijejwe kumenyesha amakuru mu Burundi imaze kwemerwa kugira ngo bashobore kurekura kwa kumenyesha amakuru. Ikigo ARCT naco kubera ko tutari bwashobore gushika ku mategeko nyezina yuko umuhora wemerwa kuko umuhora twari ko turakoreka wari wo gupima. Uno musi rero dushimire cyane nyene iteka umunyamanga mukuru mu Gamesenje David n'abandi barundi bifuza yuko radio Impano FM kuva ubunyene isubira gusamirana. Ibyo tuguma tumenyesha nuko intererano zanyu zoza ziciye kuri rimikashi yiwe kugira ngo bikundi ibikoresho dukeneye byihuta byibanze uruhusha ruze rushike byamaze kuboneka. Abashaka guterera amashaka guca kuri rimikashi mubona ngaha hasi kuri 69097773 iyo niyo rimikashi yiwe. Ucishije mu bwo butumwa ucuja muri groupe ya Impano FM niho hantu turiko turacisha ubutumwa umwino minsi. Ubundi butumwa twomenyesha nuko twamenyesha ko muca kuri YouTube y'Impano FM kateka ko radio Impano FM kugira mushobore kubona ibindi bikorwa byashoboye kurangurwa mu gihe iradiyo yari kirasamirana no mu gihe twari ko turakora. Haraciye ko amareresi akinwa n'ugwaruka rutandukanye n'ibindi bikorwa byari ko birananagurwa muri commune Mubimbi birangukwa n'indongozi za commune Mubimbi ndetse n'indongozi z'intara ya Bujumbura. Ahani mushobora gusanga ibikorwa byacu ni kuri Facebook. Uraja kuri page yacu ya Facebook urandika radio Impano FM aho urashobora kubona ibyo twashoboye kurangura. Hanyuma rero vuba tubamenyeshe ko bari mu micungararo mugiye gutangura kusubira kumviriza radio Impano FM. Muga muri kino gihe ni mwabe mvuga ati none kutavuga ntidushobora kuyivuza mu gihe cya bikoresho twavuga byibanze bitaraboneka kugira ngo dusubire gusamiranisha radio yacu bimeze neza. Rero ndabashimiye cyane n'ubundi mwe byimba mutima ndabakengurikire cyane ndabivuriza yuko muzobana nyamukurikana ibintu biganiro byacu murakoze.